ako kari akanyamuneza karanga ubugeni bw'umurigendi w'umurundi yamenyekanye cyane mu ruririmbo kuba ku isi n'ukwitonda, aherekejwe n'ikindi gihangange mu muziki Prosper Bahaga yamenyekanye cyane ku ndirimbo nka Gasa n'irirenga, nk'ikinjana ca 200 n'izindi zidasanzwe. Akaba yaraherekejwe kandi n'abandi bashinga ntahe mu muziki nka Torobeka ku nanga yiwe Umugabo Mubu, hamwe na Dunia Abedi yabaye rurangiranwa mu kuvuza ingoma, hamwe na Romeo asanzwe aramutswa ishirahamwe ry'abaririmbyi Amical de Musiciens. Ubwo bugeni bw'igitangaza bwabereye kuri Hotel Source du Nil, bwatanguwe n'imisa yabereye mu isengero ry'abarokore mu Kinama. Umunsi umwe inyuma y'ubukwe bwabereye mu kibanza c'iteka La Luna mu Kigobe, bukaba bwatanguriwe no gusezerana imbere y'abatware hagati ya Felicien Minani azwi ku izina rya Femi de Jabat kumwe n'umushingamateka Saouda. Bikaba byari bihagarikiwe na mustanere wa komine Isare aho Femi asanzwe avuka. Indundi Web TV tumaze gutangaza iby'ubwo bugeni bigatera kwibaza abantu benshi nimba Femi tari bwagira ubugeni n'imyaka ririmbye. Twahavuye dufata iyihuta tuja kugenesha kugira bikunde atuyagire byinshi. Kurikirana umuco yatanze mu kiganiro. Cyane neza cyane sibyo yashe izina ndamwita umwamikazi wanje. Twese kandi kubaraba inyuma y'igihe twari kumwe mu birori byiza biteye igomwe, ariko mwateguye ikirori kingana kuriya mu gisagara cya Bujumbura, hagiye n'igihe muzibira amabarabara. Mu bisanzwe reka imbere ya byose tubanze kubishimira Imana, kuko ivyabaye natwe byaradutangaje, siko twaziga ko biza kuba. Mbwa twitangura gutegura ubugeni bwacu, icyo nibuka twakoze n'umukunzi wanje, twarasenze Imana turasaba Imana ko yo bibamwo. Rero bijya byose mwabonye nukuri twavuga ko nta nguvu ziwacu twabishizemo hanini, n'ubuntu bw'Imana yatugiriye, dusanga yavyivanzemo yabikoze. Yego ko ariko badukurikirana bazi Femi nk'umuririmbyi, ubabwira mu majambo make Femi ninde mu mwanya gatoya? Umbaje ikibazo Femi ninde muri uno mwanya, kwizana ngoma ndi Femi nyene, nitwa Nsengiyumva Minani Felicien. Ako ka Femi nakuyi antazira ngagafite n'insiguro Felicien Minani. Namenye kuvuga yuko ku mazina ndi wa wundi nyene, ngabe cyahindutse nuko ubu turi babiri. Nari maze igihe kitari gito ndi jenyene, rero urumva ubu turi ndi Femi yuzuye. Okay. Imbere yuko tumuhija muragi atwidondero wariwe Femi utaragira mariage witwa Marchard. Kubera iki Marchard hanyuma ubu nari nyuma ya mariage witwa ngo murakoze. Iryo zina rya Marchard nababwira yuko imbere yuko nitwa Marchard kwanza nari general. Harabibaza ati mbe yoba ari umusirikare, yarabaye umusirikare. Umuco no bantu uko nivyo sindi umusirikare nkuko dusanzwe tubizi, mugabo murazi yuko igikorwa cyo kugwanira amahoro gikorwa mu buryo butandukanye. Hariho rero abaharanira amahoro bakoresheje inkoho, hari n'abandi bakoresha ubundi buryo, nk'akarorero nka je nkoresha gitari. Gitari ndacita inkoho, hanyuma amajambo nayo niyo masase nkoresha. Rero naronse iryo zina rya general kuko naje urugamba nararugwanye,
nkoresheje ico gitari nkoresheje nayo majambo y'amahoro kugira ngo mu gihugu cacu habihinduka rero baranyise general hanyuma mu nyuma barongera baranyongera banyita Marchard yego mwabikazi namwe murashobora kwitondera ko adukurikirana murakoze mugiye ndabashimira ko umwanya mwaduhaye jewe nitwa Honorable Saouda mu buzima maze bw'iminsi kare na mike umushinga amateka je navyo ndabikesha Imana kuko niyo yampinduriye izina hama uno munsi abanarose izina ryongereyeko handi Femi Prime. Madame turi nganye n'ubuze Femi Prime hari bimwe twabonye muri mariage tutari tumenyere watanze ibicurangisho by'umuziki cyane muri mariage iyo kaduhaye Femi mu nyuma tuza kukubona nawe utanguye kuririmba mbega ni orchestre tubitege kwiya bintu ubinsiguro nyabaki murakoze cyane jewe maze kumenyana n'uyu mwami wanje Femi hama tukavugana ibihe bitari bike nkumva ko kubana n'umuririmbyi bishoboka na ciyengerageza kuvyumvamo kandi sino kugerageza kuko asanzwe mu rusengero ndirimba mugabo sempre igere ndabigira umwuga hama rero maze kubona ko ugiye kubana n'uwabigize umwuga nca numva ko biteza kumbamo hasi hejuru hama rero mumbwiye ko namugaba ibicurarangisho nivyo nabiteguye umwanya muremure nibaza ico no hafi imico munezera cyasanga ivyo yakuze nagumye ndamwumviza ivyo uko yakuze numva yakuze aririmba yakuze ahiganwa kandi ndumva ko afite indirimbo nyinshi kandi azumviriza numva ko vraiment igikwa cyo chamisi yose ciwe ari kuririmba ishima rero kujya bata umurimyi isuka haje nanje namushitse ku kiviti naho uri kurakura ndumva ko mu vyumviro vyawe umenga ushaka kwankadira abandi ariko ntutumwuga uteza kumuririmba rero biya bicurangisho ninko namubwiye subira ku kiviti dukora akazi ahubwo nyabona ndagushigikire hama rero ibyo bicurangisho maze kubimuha byari ibyiwe ariko wera amaze kumbwira umugambi ashaka kubikoresha namuse ko yifuza yuko abandi benshi bashaka kubikorera kugira ngo bibafashe kumenya kuririmba n'abatabizi kwankadira abana bamenye kuririmba bamenye gucuraranga kwibaja kuyerera mu mabarabara tubagirira ikigo bashobora kuza kuvyigiramo hama ingabire yiwe igashobora gufasha benshi muna baririmbyi ubu 100% ndamaze kumva yuko umaze gushira hasi ikoti ryo mu kigobe Femi nawe ikoti rya Marchard aje gushira hasi gatoyi twambare urugamba gatoyi ariko adukurikirana bavyumviye nabo gatoyi imisegonda mikeya indirimbo imwe hama tubana ikiganiro cyacu iyo ni surprise mutugiriye tutari twavyiteguriye ariko reka tuve ko improvisa gatoyi harakarimo twarimbye kitwa shimwa mwami muri no sinamacamo muri byinshi ibibabaza n'ibinezera ariko uko biri kose dushimira Imana muri no sinama ca muri byinshi ibinezera n'ibimbabaza uko biri kose zamashima Imana nta na kimwe kibera ubusa sinzotinya zamashima eka ntabwoba mu bingoye Imana isi vyanje irankunda cane gose kuko dushira Imana imbere mu bitugora mu bitunezera Yesu koma tubitura Imana kandi turizere ko Imana idahemukira abayizigiye bizogenda neza Femi muduha ubutumire bwa Indundi twabonye mujye ugiye gukorera ubugeni bwanyu navuga etat civil mugenda kwikorera mu mashuri kandi mugenda muri cortege muvuye mu cyumba ko ari mwatoye hariya
muri ya komine. Murakoze kuri ico kibazo. Jewe mvuka muri komine Isare aho haruguru, ntabwo navukiye mu gisagara nubwo byashitse nkakibamwo, rero kandi ndacari umwene gihugu wo mu komine Isare. Nabonye rero vyo bavyiza ko twoja kwandikisha umukunzi wanje hariya nyene nataye uruzogi, yego kandi turahakunda gose. Turifuza ko iyo tuhashitse turaryoherwa, turabona bamwe banyogokuru basenge, yego ubwo rero nivyo twahisemwo. Muri abanyesare benshi badukurikirana kandi bazi ko umurundi avuye mu mahanga muri diaspora, hari umugambi umwe tuzacurira ko muri myinshi waba ufitiye komine Isare. Murakoze. Komine Isare nsanzwe ndaharangurira imigambi itari mike, ubu naramaze gutangura kwirangura hamwe n'umwamikazi wanje. Urazi ko dufise fondation Femi jabat irangura ibikorwa bitari bike byo gufasha mu bintu bitandukanye. Turafise n'ishirahamwe yitwa Vonekovic rifasha abene gihugu bafisa mikoro make na cane cane abasangwa butaka ari bo batwa. Rero muri yo ntara ya Bujumbura dukomokamo twese, no muri yo komine ya Isare, twama twabafashije mu bintu bitandukanye, baba abanyeshure mu kuha ibikoresho by'ishure, n'abandi ko nabivuze bafisa mikoro make. Ndumva tuzobandanya. Akabijyana ko nuko hari ikigo twakoze ndangakaranga CCFI, ni ururimi rw'ikinofunofu, ni Centre Culturel Femi jabat Indata Burundi. Muri ico kigo hariho ishure ryo kwigisha umuziki. Mwabonye ko n'umukunzi wanje yaciye ampa bijya bicurangisho kavukire. Turashaka kubiteza imbere ha mu Isare. Murazi yuko bahari babivuza n'abandi batabizi. Ubwo rero tugomba tuzoha amahirwe abarundi bose muri rusange, bwabo aho mu Isare nataye uruzogi, tuha amahirwe adasanzwe. Tugira ngaho nyene aho mwagiye reception ya dote, turiko turabona Torobeka nayo ko aririmba na Mathias, nakuvuga bari ko bakoresha ibicurasho kavukire. Kubera iki abo bantu ari bo bantu batoye mu maririmbyi bose bari uzi inshuti zabo? Murakoze. Nimba nta nkeka murabizi muri Fondation Femi jabat dushira imbere gukundisha abana b'u Burundi umuziki w'u Burundi, niwo dushira imbere cyane cyane. Iyo tuvuze umuziki w'u Burundi tuca tubona bijya icurarangisho kavukire by'abasogokuruza, izo nanga, umuduri. Rero twebwe turahura ubwenge kuri abo batorobeka, abo Mathias twakuze tubona kuri televiziyo babica bigacika. Rero turabona yuko umuziki mvamahanga wagiye uramira umuziki kavukire w'u Burundi. Rero nk'umwe mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi kandi afise Imana yamugiriye ubuntu bwo kuronka umukunzi anshigikira, twace tuvuga duti reka twiteho kuwuteza imbere kugira ngo ntuzimangane. Rero nta kuntu twowitaho ngo tuko turawuteza imbere tudahereye kuri bajya batubereye imboneza, bajya batama abo batororeka ba Mathias. Rero nibo dushaka ahubwo baje imbere baducira umugani. Ni nabo kwanza muri ico kigo bajya bose. Ico kigo nababwiye CCFI n'abarimu baho bigishe abo bana bacu, bigisha abo buzukuru babo, gutyo dukundishe cyane umuziki w'u Burundi, abana b'u Burundi, tutibagiye umuziki wo hanze mugabo ntufate ikibanza ca mbere. Ego tugaruke kuri madame Honorable. Ego aravuze ikintu cy'uko umuziki w'u Burundi nyine original wa kamere arimo guha kugarukira byatukundisha Rwanda.
winjiye muri kino gisata gikomeye navuga uburyo muracinjiyemo kiyavuga kuvamo ko gituma ugiye gukunda umuziki gusumba Femi, ugiye gukunda umuziki na cyane cyane nk'iyo z'akaranga yo gusumba Femi kuko urabonye ko ariho hantu abantu baryohera bisobanura ko biri ko hari ejo umushikiranganji w'imico n'akaranga araje mu Kigobe, hari icyo twizeza yuko uzoba umuvugizi w'aba bacuraranzi abanyamwuga. Murakoze kw'icyo kibazo, nivyo abenegihugu baranoye kugira ngo ndabaserukire, hariho ibisata bimwe bimwe tutaba tuzi neza ibikorerwamo, ni ukuvuga ninamara kwinjira neza muri icyo gisata nkamenya ibiriyo nkabona ibibazo, numva ntidupfa kubaza burya kandi dupfa kuvugira ikibazo tutumvise canke imwidogo tutumvise kuvanya umwenegihugu. Nibaza rero ko mugenzi wa ninjiye muri icyo gisata neza nkamenya ibibazo birimo, ndetse n'ubwo yoza mu Kigobe nzomusanga mu biro tubivugane, hama mpeze serukire abo baririmbyi mpeze serukire icyo gisata c'abaririmbi kavukire. Ndabukengurukiye cyane icyo kibazo cyari cyitayemo, ariko ntitukibandiraho ko zishatuzinduye ikibazo kimwe kuri mwese kandi mu kwishisha ni spontane. Ninde yatanguye ubundi mu kumubwira ndagukunda? Sinushaka kuvuga mu zindi ni jewe namutanguye. Nivyo wowe ukaba mwahuye ntinjiye mu mizi no babwira yuko twarize no kwishuri rimwe y'amashuri y'intango yo mu Rubirizi, kandi twarize hamwe no kwishure risengagara kera bita ene. Ucamva yuko tuzinanye kuva tukiri abana batoya. Hanyuma Madame Saouda akubwiye ndagukunda, iryo jambo rifashe gute? Femi yabikubwiye yari mu mahanga cyangwa mwahuriye no mu nyuma waryakiriye gute umunsi wa mbere? Murakoze kw'icyo kibazo, ndacyumvise ubona hari ibintu tuba tugira ko abakenyezi dusanzwe tumenyera ko abagabo ari abanyamahwahwa, kuvuga ndagukunda ku mugabo umenga bisigaye biri ibisanzwe. Nabanje kugira amakenga, ndatekereza nshira amaguru hasi, hama ndabaza ntivyo kuravuga ari biki, ni by'ukuri wavyitondeye. Hanyuma ndamugendereza nsanga by'ukuri yavuze ijambo rivuye ku mutima, mugabo nitonze cyane, nawe nyine narabizi ko byamuruhije, mugabo naritonze kabisa, byamubijije icyuya. Hama kuvuga ngo mu mahanga canke mu gihugu burya abazungu baravyoroheje, ashobora kuba ari mu mahanga mugabo ugasumba kuvugana n'umuntu mubana mu nzu. Ego nagusiba ko mwiganye ego umwe wese yaguma ashaka kumenya ubuzima wundi arimo. Si uvuga gushaka kumenya ubuzima wundi arimo, hari uwo mwigana, hari uwo mugendana, mugabo utibaze yuko hari aho muzohurira igihe kimwe. Twasanze rero Imana yaravyegeranije turahura, mugabo icyo cyose icyo gihe cyose twari kw'ishure ntawari witayeho vyandagukunda, ariko gusa urabona tugene nakaje kuvuza umuziki kw'ishure, yaraje kuvuza umuziki mu Kivoga, je nize kuri Semaranata, yaraje kuvuza umuziki ndumva ko ari umunyabujumbura, umunyagasenyi, isare yaje kuvuza umuziki, turagenda turarurera, mugabo nta gatima kakubita kandi agukunda, kandi nawe ntiyabwigera bimbarira. Ariko igihe cyavyo rero kigeze ko cari igihe yarabimbari, hama ndashamagura hasi ndavyumviriza. Mu ndirimbo za Femi yankunda cyane kuba kwisi no kubitonda. Okay, turagiye mu rubanza, uratoye mikro uri kura muri rimbi, iyo ndirimbo yakuje mu gute? Tubaze ndamurabire. Iryo ndirimbo maze kumwemera nkavyumva kabisa ko byancaniriye, ake nimvira ingabire nyamukuru no muhazo ko amayumviriza buri gihe, kandi n'undi wese ashobora kuzoshinga intege ati by'ukuri umukenzi wa Femi yaramuhaye ingabire. Nayumvira nk'ingabire rero nshobora kumushikiriza ko yagiye cy'ubugeni bwacu, nawe nyene yaratangaye cyane, yarazi ko nzi kuririmba birebire kandi yarabishoboye. Azi yuko nanamubwira nti mbe kubana n'umuririmbyi burya bigenda gute, birabaho muririmbyi n'umunyepolitike man sinzi ko bizohura neza. Hama nca ndi exercise nyene ndumva ko mu mutima ariyo ngabire no mugabira, ndamwemeza kuko
hari abantu bavuga twinshi umushinga amateka afise amanyama umushinga amateka azoganza urugo umushinga batandavuga ati kwafe kugira ngo ni igiki nokora kugira ngo abantu batahure yuko umukenyezi mu rugo atandukanye n'akazi akora. Femi aratoye mikoro agiye kuririmba turabona ama emotion make mu ijambo rimwe bavyakiriye gute? Mu ijambo rimwe novuga yuko kuva mvuka ngakura byari rya mbere ndabibona umuntu nkunze andirimbira nanje je mugabo bazi ko tukunze kuririmba indirimbo turirimba abandi mugabo jewe byari rya mbere ndabibona umva umunezero warandenze kandi ico kintu kiri mutoye ntanemva twereke icyo turirimbira abakenyezi abakobwa natwe bataturirimbira nkumbura haraba babikora ku rundi ruhande mugabo jewe sinabwigire ndabibona rero binshikiye ndavuga ati ashi umva niyumva ndahantu nashobora gusigura neza ngo bikunde gusa umunezero wabaye mwinshi cyane gose kandi yabaye ingabirano yankoze ku mutima cyane gose ndibaza umunezero yanteye sinibaza kuzigera uhera ko ijya ndirimba igihe cyose ihari shingira nuko azoba yanshavuje acenja kuyumviriza ndiza ko atazonshavuza ariko ndumva zokihanagura byinshi. Femi tumere bagenda ku musozo uragize urubanza uvuye mu mahanga tumenyera abantu bavuye mu mahanga bafise ivyo bitwaza ngo abazungu bakora imanza z'abantu bake bakagira mutunduke just ico twebwe dukoze kuvuga yuko tudatahura curi urubanza abantu bose baze bajye banwe umuce mugenda muri susedini ahantu tuzi ko abantu benshi batinya kugira imanza niyo utaduherutse kumva muragira imanza muri susedini kubera iki kintu gikoze. Urakoze aho ngaruka kuri mwe navuga mbere Imana twayishize imbere kandi yaratugiriye ubuntu turabona ukuboko kwayo hari ukuntu jewe ndi muririmbyi w'umwene w'abene gihugu nararimbye indirimbo nyinshi abene gihugu bakunda hama n'uyu mwamikazi wanje nawe umushinga amateka yatowe n'abene gihugu afise benshi bafise icyo bamukundira ko baramutoye ubwo rero muri iki gihugu cyacu turafise itunga ry'abo bene gihugu ari nabo benshi muri bo bajya mwabonye nibo twavuga baduteye iryo teka uko vyagenze kose nukuri tubikesha Imana nabo yego. Femi tumenyereye abantu benshi iyo bashimye urugo hari ibintu byinshi bibagira ubwo ntubapfa tujya ngaho dusiga n'inkore ku maso yuko ejo uzobandanya kuririmba cyangwa uzohavura bameze mu rukundo cyane gushima hari gishasha twakwitega gishasha nuko nabwira ati kuririmba ni impano nahawe n'Imana si samabanga nahawe n'abana b'abantu rero iyo Mana yampaye iyo ngabirano irafise inshingano mu gihe cyose iyo nshingano y'Imana izoba ikiriho nzama numvira iryo jwi ry'Imana sinzohagarika kuririmba Imana itavuze ati Femi harageze ko uhagarika ahubwo noneho guhagarika yampaye n'umufasha ahubwo aje kumfasha tukaronka n'ivyuma tutari dufise ubu bimwe twahara tuza turakotesha ariko ubu urabona Imana kwidushizaho nkumbure natwe tuzofasha abandi batabifise bakaza kwironka iwacu rero iyo Mana yaduteye iryo teka ikaduhaya amajwi igihe cyose tuba tukivuga sinumva yuko tuzohagarika kwishingira ntatwiririmbira mu gusozera hari ikibazo kimwe cyangwa ikindi naba ntababajije ushobora gushikiriza abakunzi ba Indoni TV ndetse n'abakunzi banyu. Murakoze si ikibazo mutatubajije ngako twumvise ko ari gusozera ku ruhande rwanje reka shimira Imana yaduteye iryo teka ikaturungikira Indundi TV kandi nayo nyene tuyishimira kugira ngo tuyage namwe hanyuma nakaryo rero bona yuko tutorangiza tudashimiye abantu bose batubaye hafi muri izo manza zose twagize by'ukuri
baradubaye hafi bimwe bishimishije cyane. Rero bose turabashimiye, Imana ibahezagire uwo mutima w'urukundo batweretse, aho baraduteye intege. Turizera yuko intege baduteye tugiye kurushiriza kubera umugisha abo bana b'u Burundi n'igihugu cyacu. Ariko rero mumbabarire ataragira icyo avuga, sinokwibagira kumushimira umukunzi wanje, kuko iyo atanyemerera ngo mpite anyemerera igisabo cyanje, namwe ntimwari kuza uno munsi, nabo ndiko ndadondagura ntibari kuza icyo gihe. Rero none ndamushimiye cyane bivuye ku mutima, ku iteka yanteye ryo kunyemera ngo ambere umufasha, ambere umwamikazi wanje. Imana ibimuhera umugisha, yo yari yarabiteguye washaka kufata utarabaho, kuko turizera yuko urugo ruva ku Mana, si ibintu twavuga ngo ni ubuhinga twagize, tubikesha Imana. Rero ndamushimiye cyane. Eko murakoze, nanje numva muri kugusozera ntoga ntashimiye Imana. Ke ndirimbo naririmbye avuga ngo uwizeye Imana ukashyira mu byizigiro byawe byose ntabwo uzomaramara, do kuyizige ntamaramara. Ndagira ndayishimire yuko yabanye nanje, abanzi baranzi, ivyo narimo cyane n'ibindi barabizi, uko donc yaba mu bikorwa bya misese barabizi. Ariko shima ko Imana nayo yabanye nanje, kandi nkababwira ko none bagira ivyizigiro muri yo izobabera umwongere. Ndashima rero kandi nkashimira abo Imana yakoresheje ku rubanza rwacu, bakatugirira neza, bakatwitaho, batwiteho birenze. Bigiye mu muvuga ngo twe twarateguye, twe ntitwateguye, twe twarasenze Imana gusa. Nabo ni basenga, Imana izobagirira neza, kandi turazibama basenga ariko yishurira ku gihe. Hama yabashimiye indundi, yashimiye abatwitayeho, namwe muri mu batwitayeho. Urabona ko no munsi mwatwitayeho mukaza kuraba ko tumerewe, namwe turabakenguruki. Hama nanjye sinaka kumushimira. Burya umuririmbyi ahura na benshi kuri sene, baza kumubushugwe, baza kumushimira ngo waririmbye neza, n'utu message twinshi. Mugabo akiwanje nabwo namugoye kwishura kiwiwe, mugabo aho ndamwishuriye akavyakira neza, avuga ati jewe ndagumije uwo murego. Hama ntayaga amasigara cicaro, kurazi ko kenshi abagabo barabesha, abagabo barayaga amasigara cicaro, baravuga ko baje guprofita, haravuga ko baje. Hamaga ndamushimire vyimva mutima, ndamushimire ku mutima yanyeretse, ndanamusaba kubandanya kandi avyizeye. Hama ndamushimira ku ngabire zose yampaye, kuko ndazi mwaraziwe no mwari muri sheri nazishimye. Ziyangabire zose Imana guhezagire kandi bandanye kugira neza. Hama ibisige twiteze kubera umugisha benshi, twiteze kubera umugisha benshi. Amen. Kuko ya umutima arawufise, kandi nanje byukura barazi ko ndabufise. Sinishimye ariko ndashima Imana kuko iba muri je, izobishoboza yongere nabishoboze umutware wanje. Numva atabishire no vuga atari gukemukira Imana no gushimira umuntu wese yagize icyakora, bango bijya mwabonye bibe kujya byabaye, no gushimira umuntu wese yashoboye ati je nubwo atacu mfise nkora ndahashika, ndabibone ko bamutwaye cyane, nawe ndabibone yuko yubatse. Ibisigaye rero turi kumwe nabo kandi turi kure yabo. Harabagize umutima wahamutse, Honorable aragiye, twaramwitoreye, oya niho ndi, tuzoyaga, tuzokora kuje nyene bye bisanzwe biri, niko bizobandanya gusa. Ubiciyongereye ko nuko ndi umukenyezi mu rugo, umukenyezi w'umugabo, umukenyezi afise icyakora mu gihugu, ako ngakagira n'icyakora mu muryango. Murakoze cyane, Imana bahezagire. Wow.